Nitwa Ndikumagenga Antoinette. Nari mfise utubazo dutatu. Akabazo ka mbere, turabona yuko leta yihaye intumbero yo gushigikira amakomine mu kuyirosa agafashanyo koza gasununura mu bikorwa by'iterambere rya komine. Ariko uko tubona bigize iminsi bikorwa ubu, umengo ayo mafaranga gusununura ibikorwa bya komine, umengo yoba yagiye mu gufasha muri bijya by'amakoperative. None ko tubona ko aho tugendera iyo tuvuka hariho abanyeshuri badafise aho bicara, badafise intebe gushika ubu, none mubona yuko ayo mafaranga atari karafasha kugira ngo duteze imbere indero y'ugwaruka, iryo terambere tuzorishika ko gute? Hama akabazo ka kabiri, ni ibibazo twama duhura batubaza cyane abakozi ba leta. Baravuga ati none ko turi muri leta mvyeyi, leta nkozi, cyane leta mvyeyi, none ko tumaze igihe agashiru batatuhereza ka kantu bitanari, ati none muratubariza igihe bazotwibukira bakaduhanara. Bama badukota ko twakoze neza, mugabo ntaho bija. Nyakubahwa aradushikiriza tuheze tuzobahumurize. Hanyuma hariho akandi kabazo ndiko ndiyumvira kandi kabazwa. Hariho muri ntuzenya bavuze yuko bafise umugambi wo kugira amakarata biometrike ya mituweli ku banywanyi ba mituweli. Mbega none amakarata yoyo biometrike aya makarite d'identité biometrike yoyo azoboneka ryari ko byari byaragiye mu mugambi wa leta? Utubazo twarutwo. Honorable Ndikumagenga Antoinette yavuze ibijanye no mu makomine, avuga ko afise amakenga yuko les appuis zo bazaciye zigenda mu bijanye n'amakoperative. Appui y'amakomine itangwa na leta ku mwaka irabandanya itangwa. Les communes zirafise intumbero imwe n'ibikorwa by'iterambere rusangi ibwirizwa gufinansa, ariko igikorwa cyo gufinansa amakoperative kirafise financement yacu naco. Mugabo ikomine iciye ubwenge igafinansa imigambi y'iterambere izotanga amafaranga, yo bibikoze neza gusumba, kuko n'ubundi boyabaha bakayicarika ngaho naco yopfa yaravyaye. Ariko rero biratunganye neza. Ivy'intebe leta yarabifashe mu minwe. Intebe zose zibuze mu gihugu financement yo kuzikora yarabonekanye, zizokorwa ku mashuri hose ahantu habuze intebe zizoshikanwaho. Nivyo mu ntango hari abazogira ibibazo batarazironka, ni intebe zirenga 200,000. Izo financement yo kuzikora yarabonekanye, zizokorwa mu ntumbero kugira ngo abana b'ishuri b'igihugu bigira hameze neza. Hanyuma yavuze ibijanye n'amanal. Murazi ko turi muri politique salariale, réforme de la politique salariale. Hari aho tugeze rero, hariho amafaranga leta izirashiramwo kugira ngo abari hasi baduge. Hariho rero urwego abakozi n'abakoresha n'amasendika bageze ko, n'ubu nibaza ko nimba bataraja muri retraite bashobora kuba bari bugende. Twari twabatunganirije byose kugira ngo bagende basubire bicare hamwe, ntihagire uzotumuragwe ku wundi. Bazobereka mu bushikiranganje bw'igihugu ca leta ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi ngene bwubatse, icyo Burundi bufise ubu, icyo bushobora kuronka mu myaka 3, 5, 10 iri imbere, n'ingene dushobora gupanga tuti turavye abakozi ba leta bageze. Ubu buryo burashoboka canke ntibushoboka. Harabibaza yuko ikiga ca leta ari yasaho idahera. Oro ikiga ca leta naco kirafise aho gihera naho gihereza bivanye n'ubushobozi bwa bene gihugu. Ico kigwa rero kizoba twarabahaye umwanya ukwiye, nimba bamara 7, niba bamara imisi 10, bazokwicara hamwe abakozi, abaserukira abakozi, abaserukira abakoresha,
n'abaserukira amasendika atandukanye kugira ngo etape ikurikira yo kumenya tuti mbega manare turayugurura, mbega regularisation irahaba, mbega le salaire minimum exige tugeze ko ubu no munsi turavye irakwiye kurenzwako. Ivyo byose tubihabwa na projection izokogwa par rapport y'ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe bushobora no kuduga mu misiri imbere ataguhendana, uko abantu bagiye guhendana naco vyovamwo. Twoshobora gufata amadolari make tukagera tugafyatuza amakonteneri nka 50 canke amajana 5 y'amafaranga y'amarundi tukaza tugasesa ngaha mu gihugu, hanyuma abantu bagasigara bayatwara bayikorera babura ico bagura, kuko ikibaye inflation naco bikimaze. Tubwiriza rero kugenda de façon réaliste, nayo ndagitevyeho gato imurantunge, ariko abantu mu bahumurize, abakozi ba leta bahumure, ntawe ushobora kwijyamira, kuko ujyamiye abakozi ba leta nawe uri muri leta bawijyamiye. Hazobwirizwa kuba inyishu n'ingingo ifasha bose. Hari abashobora kuyishima cyangwa ntibayishime, ikibi nuko hoba habayemo akarenganyo cyangwa kwirengagiza ikintu umuntu yarashoboye kugikora.